bagaterera mu Burundi co kimwe n'ahandi babikoze muri kahise uruhara rukomeye mu guharanira iki ubutungane n'agateka kazina muntu. Mu nkundi rero nakire Pacifique Nazwe sanzwe muzi arongoye ishirahamwe FOCODE, Forum pour la conscience et le développement. Nawe tuzi ko yegereye abartiste arabafasha yabafashije no muri kahise agira ico atubwiye kuri no theme wewe atahuriki. Banze ndakuramutse Pacifique, mwiriwe kandi ndaramukije bariko baratwumviriza bose. Yego cane muhawe ikaze mu kiganiro. Turi kumwe na Flo Nisabwe, turi kumwe na Patience batazira Pasi wo muri Lion Story, turi kumwe na Celia, twari twumvije n'amajwi ya Elisée Fabrice atashoboye kuhashika. Ni giki gituma FOCODE yitaho abartiste bakora indirimbo canke ubundi buhinga bujanye na engagement citoyen? Pacifique. Murakoze. Reka mpere kuramutsa Pasi numvise mu kanya namuheruka kera cyane. Ndamutse kandi n'abandi dusangiye kino kiganiro abandi batumire bahari. Amahoro cyane. Igihe duherukana na Pasi na bagenzi we bo muri Lion Story nticari igihe kiryoshe. Nibaza ko hari imbere gato y'imyerekano yo muri 2015 twiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Twarahuriye ku biro vya FOCODE. Ico gihe bari babangamiwe gose, bari abantu babangamiwe, bariko bararonderwa ngo bicwe, hari kwiga kubanyegeza na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa wo muri APRODH. Ndibuka ko yanadusanze nawe nyene aho ku biro vya FOCODE tukavugana turi kumwe. Ndibuka hariho n'ifoto twanafatanye turi kumwe twese gutyo, ifoto mpora ndabinyibutsa bene ivyo bihe. Twiyumvira hari ikibazo cyo kubanyegeza, hari ikibazo cyo kwiyumvira ingene basohoka igihugu, byari biteye ubwoba. Cyari igihe kandi na twebwe twese wasanga tutorohewe mu bijyanye n'umutekano wacu. Rero nka Lion Story n'umugwi nubaha gose, umugwi nubaha usanga bameze nk'abahanuzi b'igihugu, kurya abasoma n'ibitabo byeranda usangamwe abandi bahanuzi, usangamwo ubuhanuzi bunameze nk'indirimbo, nk'abakristo twaba turi kumwe bemera muri Bibiliya, ugasoma Zaburi za Dawudi n'abahanuzi. Ku bwanje urumva ndabafata ko abari abahanuzi. Lion Story nkayifata ku rugero rwo hejuru cyane mu bahanuzi bo mu gihe cyacu Uburundi bwashoboye kuronka. Bafise ingabire zidasanzwe, kugira ingabire y'umuziki nyene, kumenya gucuraranga, bakagira ingabire idasanzwe yo gutora amajambo ashika ku mutima w'abantu, bakaca bagira ingabire isigaranye bake yo kwitangira abandi, yo gukora ibintu bishobora no kugutwara gatwe mugabo ukavuga uti ndabikora ku neza y'igihugu canje. Ivyo bintu bitatu ko ari bitatu byose babifatanije byose, ariho ndababwira nti n'umuhari bambe n'umugwi nubaha. Nk'iyi ndirimbo mu kanya ninjiye ariyo mugeze ko, inyibutsa ico gihe co muri 2014 igihe twari ko tugwanira ko Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ari kugwa. Ngomba naho nyenda nce ko nk'ico gihe ndabivuge nka anecdote ariko iza kwerekana urufatane rw'ababaharanira agateka kazina muntu nk'uko mwariko murabivuga, canke n'abaharanira iteka ry'igihugu, ingene ari urugamba rushobora gufatanya abantu bo mu migwi yose, imigwi itandukanye cyane. Muribuka ico gihe Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yahagaritswe hari mu kwezi kwa gatanu muri 2014. Ico gihe hariko haravugwa cyane iby'imisore y'imbonerakure yariko yigishwa ibya gisirikare hariya muri Kiriba Ondes. Hanyuma bamwe bakaza barabivuga ko leta ikabihakana. Niho Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yerekana amafoto y'ugwaruka ruri Kiriba Ondes ruriko rurigishwa ivyo vya gisirikare. Hanyuma mu mafoto yerekanye byarabonetse ko hariho abamuteze umutego. Amafoto yariyo, ariko baragerageza harabamwo ifoto imwe
itariyo. Ivyo ni ibintu bidushikira gose muri bene ibikorwa by'agateka kazi na muntu. Ntaho ndabahaye nk'urugero nk'uyu munsi mu gatondo igihe havuga ko hariho ibombe yaguye mu Rugombo, abanyagihugu banyandikiye ari benshi bakatwereka amasanamu yaho ibintu biheje kubera, ariko ubwo nyene hakiyabamwo abaca bakora amavideo bakandukira video z'ukuri bakaca bashiramwo iyindi video atakipfana n'ivyo bintu. Ndibuka nk'abantu nka batatu nandikiye nti nimwe muriko muyorora ivyo ari byo byose, nagira muguma kuvyo muriko ngo yangu ibi byose nivyo mu Cibitoke bibaye mu Cibitoke. Nkaho iyo umuntu atagize attention cyangwa uri mu kazi kenshi canke urashobora gusanga baguteza uwo mutego, hakabamo akantu bashizemwo kugira ngo baze kwica ibindi bikorwa byawe byose. Niko byamugendeye Mutama Mbonimpa. Amaze yo kubishira habona baca bamufata bamwagiriza ko ariko arabesha, ntibemera no gukorera kuri za foto zindi zerekana ukuri. Ubutegetsi buhagarara ku kintu kimwe, ifoto imwe itariyo kandi izindi zose arizo. Ikibazo gikomeye ariko aravuga ko cyari ico kijanye no kwigisha imbonera kuri vya gisirikare. Muri Buhingene yaciye afatwa agapfungwa, igihe afatwa hari ku munsi wa gatanu. Hanyuma niho Facebook, imbuga ngurukana bumenyi n'izari bwakomere nkuko tubifise ubu. Ariko ndibuka ku rubuga rwanje rwa Facebook niho nanditse ivyo byashitse, turiko turavuga twese ingene bitubabaje nkuko nkunze kubikora. Haba umuntu umwe arandika ngo none ngo nta kintu twokora, ngo twokora isekeza ryo kurondera kumurekuza. Aca yandika ati je ico mbona twofata ku munsi wa gatanu twibuka ingene Mbonimpa yafashwe, twese tukambara impuzu zirabura kugira ngo twerekane umwabaro dufise uko badufatiye Mbonimpa kandi ari utugwanira twese. Hanyuma ikiganiro kirabandanya, hajya abantu baguma bahanahana ivyumviro. Uwundi agira ati oya, ahubwo nitwo kwambara izirabura, ko abanyororo bambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi, reka tude twambare twese izisa n'urwatsi rubisi, gutyo tube tuvuze tuti twese turi ba Mbonimpa. Uko mupfunze Mbonimpa niko twese mwadupfunze, ariyo kwijina ryacu. Niho uwundi yaca yongera ko ati reka noneho iryo bara mwibuke yuko ari ibara rino mwibendera ry'u Burundi, iryo bara risigura ivyizigiro. Gutyo niko havutse kampanye ico gihe twise kampanye du vendredi vert, sekeza ry'uwa gatanu w'urwatsi rubisi, aho buri wa gatanu twahamagarira abanyagihugu batari bake mu mihingo y'igihugu bakambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi kugira berekane ko bifatanije na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa kandi basabe ko arekugwa. Hanyuma bica bihurirana rero nuko hariho iyi ndirimbo. Buriya abantu benshi nkuko Pasi abivuze bazi ko iyi ndirimbo yaririmbiwe Mbonimpa, bazi yuko Lion Story bayikoze muri kajya kanya nyene Mbonimpa yafashwe, kuko ibintu bivugwamwo wamengo ni Mbonimpa nyene, wumva bihuye n'ivyo ariko bishikira Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Ni bake bagije intama na Mbonimpa, abantu baci bamwita intama, ariko baravuga Mbonimpa bamwita ngo iyo ntama. Niko ico kintu cyaciye kimera. Mbonimpa iyo yitavye kuri sentare wasanga iyi ndirimbo abantu bose bariko barayumviriza mu matelefone, muribuka muri RPA imbere y'amakuru baca bayivuza gushikaho bibuza amahoro abategetsi. Bafata muri sense baravuga ko iyo ndirimbo ibujijwe gusubira kuvuzwa. Ico kenshi bataza abategetsi aho bihendera niko bakoze ico. Iyo bakoze ico, aho kugwanya nk'iyo ndirimbo babayihaye izindi nguvu kurusha, kuyivuza bihinduka ubutwari, kuyironka bihinduka ubutwari, kuyibika muri telefone bihinduka ubutwari. Wumva ari ikintu abantu bacaciye approprier bicabo, ariko iyo bayireka ikaguma ivuga gusa niko abantu bari kuyiryohererwa bakumva ihuye n'ibiriko biraba, ariko ntibari kwigiriye yabo ku rugero bayigize yabo nk'igihe leta ibujije. Aha rero nari nshatse kuzana iki gihe nzanye kano karero nise ngo ni nka anecdote, nari nshatse kwerekana urwo ruhara rw'aba artiste, nka dufatiye ku artiste bari imigwi myinshi nkuko mwabivuze, dufatiye nko ku baririmbyi. Nko muri ico gihe hatanguye umunyagihugu kuri Facebook afatanye n'uharanira agateka kazi na muntu muri aya mashyirahamwe yigenga ya societe civile. Societe civile tubihaye iyindi ntumbero, tuvuze tuti tukoze kampanye, abanyagihugu barayakiriye. Umuririmbyi nawe aciye aza afise ururirimbo rukora ku mutima w'abantu ku buryo ubwo nyene aho ruri hose ruvuga, umuntu akiyumva muri rwa rugamba
kuko go rushika kure gose aho twese tuba tutaba dushobora no gushika na wa wundi ariko arakinyiza ubuntu umuntu ndazi neza ko bari bapfunze Mbonimpa iyi ndirimbo barayiririmba kumbura bamwe bakisanga ariko baranayisubiramwo mugabo bayumva bakumva ibacumita ikongera ikabacira urubanza ikabagiriza ikababwira ko ivyo bariko barakora bitari vyo aho niho numva akaroro keza kerekanye nk'uru rugamba rw'umu artiste rufatanye na societe yiwe mu mwanya runaka vyose ukumva vyajanye kandi bigaha inguvu ca gikorwa c'abakunda igihugu canke iyo engagement citoyen. Ikindi novuga ufashe nk'uyu mugwi nyene Lion Story ndemeza neza ko iyo Lion Story itabiriho ngo ibe yarakoze igikorwa yari kwirakora mu mwanya w'imbere ya 2015 ndemeza ko tutari gushobora kuronka imyerekano yagize urugero nka rujya twabonye. Lion Story indirimbo zayo zarahagurukije abarundi abanyagisagara ahandi hose mu mice y'igihugu ku buryo bose biyumvamwo ko ibijyanye no kurwanira igihugu bibaraba bose atari vya bamwe. Umuntu yo kwihanda yo kwibaza ngo hariho umugwi umwe watumye manifestation zishoboka. Lion Story ifise uruhara rudasanzwe ndakunze no kubisubiramwo iyo wumvirije ubutumwa twebwe twavuga mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza wasanga nka twebwe mashyirahamwe yigenga dushimika cyane kwihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Mugabo ugiye kumviriza abanyagihugu bari mu myerekano ubutumwa bw'iwabo niko ivyo byarashobora kugarukamwe ariko ubutumwa bwabo nyamukuru ntibwari ubwo. Wumva bavuga ngo nkuru nziza zogira he. Abanyagihugu bavuga ubutungane muri rusangi ku vyaha bikomeye vyariko birakorwa mu gihugu bimwe bya safisha bimwe kwica amana irumva kwica ababikira ibintu byinshi by'amafuti ibi by'ubusuma mu by'ubutunzi bw'igihugu nivyo byari bishavuje cyane abanyagihugu mu kwitaba imyerekano. Wumvirije ubwo butumwa rero ubwo bavuga ubwo bwari bufishwe n'abanyagihugu n'ubutumwa dusanga mu ndirimbo za Lion Story. Lion Story niyo yababwira ubutungane bakavyumva niyo ariyo yonyene. Hariho nabandi hariho nk'umugwi Prophet Voice hariho inkebuzo n'abandi ariko ikibanza Lion Story yari ifise mu mitima y'ugwaruka muri ico kiringo cyari kibanza kidasanzwe. Mbere n'uyu munsi no batera intege ndabwira ko abarundi bakibakunda cyane nkanje nandikirwa n'abantu benshi ni benshi gose banyandikira bambaza ngo Lion Story rihe Lion Story yameze gute mbega barakomeye mbega baracaririmba. Ni kenshi iyo bishitse nko ku rubuga rwanje rwa Facebook ugasanga nibukije nk'umuririmbyi w'umurundi ubwo nyene mpejeje kubikora ntiyashobora guca iminota 15 ata muntu aranyandikira mbaza ngo kubera ko udashira ku indirimbo ya Lion Story. Ico nico nagombye kuzana kwerekana inguvu z'aba artiste n'ubutunzi tuba dufise iyo tubafise mu bikorwa bene ivyo byose bihambaye biba bijanye n'igihugu abatwara ibihugu babizi gose. Ni nayo mpamvu ubona uyu muhari bawugwanije bambuye umugwi bawugwanije nk'uko bagwanije twebwe muri societe civile nk'uko bagwanije abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu migambwe nk'uko bagwanije abamenyesha makuru bereka abarundi ibiba biriko biraba. Ugiye haba iwacu haba no mu bindi bihugu nta gihe na kimwe gihambaye mu buzima bw'ibihugu udasangamwo uruhara rw'aba artiste. Ubwa mbere abaririmbyi baraza imbere gose ariko no mu yindi migwi nk'abacafye nk'uko kwa Floni Isabwe arashobora gucapa igicapo ugasanga kivuze byinshi kurusha amajambo yose twese twovuga abantu bakacakira. Ariko nta na hamwe nk'umuririmbyi yigeze abura mu bikorwa bijanye na liberation y'ibihugu mu bikorwa bijanye no kurwanya akarenganyo mu bikorwa bijanye no guhindura inyifato mu bihugu cyangwa muri societe. Nta na hamwe uzobona bishoboka abaririmbyi batarimwe. Mu kanya yavuze amazina atari make nk'aba baririmbyi ba reggae n'abandi batara ba reggae bariho. Ntiwoshobora nko kwiyumvira urugamba rwo kwikura ko apartheid muri Afrika y'Epfo ngo ukuremwo Miriam Makeba ngo ukuremwo Yvonne Chaka ngo ukuremwo uwo bose Afrika yose niba zizi kurusha abo bose Lucky Dube. Ntivyoshoboka. Ntiwoshobora kuvuga ngo urugamba rwa Mandela ngo urugamba rwa ANC ngo urugamba rw'abirabure muri Afrika y'Epfo ugakuramwo Lucky Dube ugakuramwo nabo bandi ba artiste bashikanye ijwi
ry'abirabure muri Afrika y'Epfo hafi hose mw'isi. Pacifique turiko turakumva. Rero ngira mvuze menshi ariko nobandanya gushigikira aba artiste bacu bakomeze bamwe bose mu byo bashobora. Lion Story ntimuhagarike cyanyu n'intangere kandi nico kirimo mu bizokiza Burundi. Murakoze cyane Pacifique kwibutsa uruhara rwa Lion Story muri iyi conscience citoyenne, uruhara bakoze kandi n'ubu nibaza ko babandanya bakora aho baherereye n'aho batari mu gihugu. Foko disanzwe izi nk'ishirahamwe riharanira conscience citoyenne, agateka kazina muntu, irakora amakampanye atandukanye yo kuvugira no guharanira agateka kazina muntu. Kumbure ntibari bwashika ariko batubwiye ubuzima butoroshe aba artiste uno munsi babayemwo mu Burundi. Bamwe batwibukije ubuzima, bamwe nka Antime Barasakaje, Adrienne eka n'abandi baherejemwo butaryoshe butanezerewe. Nashaka kubabaza mbega nka Fokode mwebwe muramaze kuyumvira kugira plaidoyer yo gushikira abaririmbyi n'abandi bafise ubuhinga n'ubumenyi donc nk'aba artiste, hari ico mwokora muravyiyumvira canke mwibaza ko vyogenda gute kubona ko tubona umenga leta yacu, leta y'u Burundi ntaco iriko irakora kugira ngo ibashikire bateze imbere? Ego cyane urakoze. Fokode irahagaze gose kuri ico gikorwa c'aba artiste, niko sishira hamwe umuntu yovuga ngo ririho domaine yayo ico bikoreramwo ari ico, ariko Fokode nishira hamwe rifata ko ivyo dukora urugamba rwo guharanira agateka kazina muntu bihambaye gose ko aba artiste nabo baba barimwo, kuko twemera ko ijwi ryabo rishika kure kandi ko baha intera nini, nguvu nyinshi igikorwa tuba twakoze canke urugamba rwo ariko gose rujanye no gukiza ibihugu canke gufasha aba bariko bararenganywa. Nko mu bikorwa tumaze gukora, dufate tukiri nko mu gihugu, abantu baribuka ko buri mwaka tukiri mu Burundi Fokode yatanga agashimwe twita Prix Fokode du bon citoyen, aho twarondera umunyagihugu yabaye akarorero mu mwaka, tugaheza tukamuha agashimwe twipfuza bwa mbere kumushigikira no kumutera intege, ariko intumbero nyamukuru wasanga ari kurondera ko mu bakiri bato abashobora kwisunga uwo muntu, hanyuma kakaba n'akaryo ko kuvuga ku kibazo runaka kitaba kiriko kiravugwa cyane. Mu kwezi kwa mbere muri 2014 ako gashimwe twagahaye umuhisi Antime Barashakaje, uyu nyene muhejeje kuvuga, yavuze ingoma, ari inararibonye muri ico gisata. Ico gihe karabaye akaryo keza ko gushobora kuvuga ku gisata, ku ruhara rw'aba artiste n'ubuzima butoroshe babamwo, kuko nico gihe mu gutanga bene ako gashimwe ntitwaba dutanga agashimwe gusa, wasanga twateguye ibindi bikorwa, harimo nk'ibiganiro byaca mu maradiyo. Ico gihe twarakoze ikiganiro kinini ku maradiyo, turavuga ku ruhara rw'aba artiste mu Burundi, turavuga ubwo buzima butoroshe barimwo, turanasaba ko ubutegetsi bwokora ibishoboka byose hakabaho ingingo z'iteka aba artiste. Twaranerekanye n'ikindi kintu ubutegetsi bukunda kwihenda ko nko mu gihugu c'iwacu, aho izina babita mu Kirundi, muri izina babita mu Kirundi izina nanka gose ribabaje, babita ngo bakora utugenegene. Sinzi ko kera kuri ba sokuru iryo jambo rishobora kuba ryari rifise kandi gaciro kanini, mugabo mu gihe c'iwacu twe turiko turakora, iyo umuntu bavuze ko akora utugenegene, bavuze ko avuka kuri ibintu bitagira agaciro, ibintu menga ni ivyo gufina, ibintu mengo ni ivyo guta umwanya, ibintu bihamagagwa ibintu nyamukuru vyaheze. Iyo abantu bahejeje akazi, abantu bahejeje ibikenewe, barushe niho boshobora guhamagara uwo barakora utwo tuntu bagasamara. Ntibivuze ukuntu igihugu cumva ko aba artiste
ari abantu bafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Iryo zina ryabo sico ryerekana. Izina ryabo ntiryerekana ko kuba umu artiste arakazi umuntu ashobora gukora kakamubeshaho kakanabeshaho igihugu. Nibuka ko tukiri mu mashure sinabikoze ko amatohoza manini cyane mu nyuma abiga iby'ubutunzi barashobora kumbeshuza. Mugabo jewe nkiri mu ishure ndibuka turikiri mu mwaka w'10 mu cigwa cya geographie ko batubwiye ngo la balance économique des États-Unis est déficitaire ukuyemwo l'industrie de la musique et du cinéma. No kuvuga ndibishize mu kirundi bagira bati balance économique sinzi ingene umuntu yoshobora gushyira mu kirundi. Uravye iby'ubutunzi bwa Amerika ingene bikoze, berekana ko havuyemwo amafaranga nka Amerika ikura mu muziki no muri sinema, ko ubutunzi bwa Amerika woca usanga deficitaire, udakora ngene yo kivuga ati kumbi ijambo ryiza, usanga ari ubutunzi bugira budafasha, hariho igihengeri kidasanzwe aho badashikana mu iterambere bafise. Berekana ngene ico gice ari co gifashe ku rugero runini ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika, kandi banabikoresha twese mu kutugaba. Hariho ico sinzi ko twocita, sinzi ngene nocita domination culturelle batuzanira bakoresheje sinema n'umuziki, kijya gituma twese mu isi dukunda kwambara jeans. Harimo kujya jeans twese twakuze tuyiraba, harimo umu acteur azi gukina neza yambaye muri filime w'umunyamerika, harimo ko twabonye umuririmbyi twakunze aririmba yambaye ijya jeans, twese tukaca tuyambara. Mu kuyambara tuca tugenda kuyigura, mu kuyigura turiko duha uretse ko tugura niyo filime n'uwo muziki, hajemo ko tugura n'impuzu z'abanyamerika. Rero igihugu kitazi kumenya ivyo, kitazi guha agaciro abaririmbyi n'abandi bakora n'abandi ba artiste, ni igihugu kiba gifise indongozi zitabona. Kimwe mu bintu uzobonera ko umutegetsi akomeye cyane, les grands présidents, les grands leaders, uzobona ikibanza baha ico gisata c'aba artiste. Nko mu Burundi umwanya uriho ukomeye, aba artiste bagiye kuvyuka hakagira intwaro ibitwararika, yari intwaro ya Perezida Bagaza. Uca usanga uwo mwanya nyene ari uwo mwanya dufise intwaro ikomeye yubatse igihugu. Ivyo bintu bibiri birajana. Rero kuri twebwe muri Fokoduti twibaza ko dushobora gukora iki kuri kino gisata. Icambere nico navuze uko tugerageza kubashira mu bikorwa dukora, kubafatanya n'ibikorwa dukora, nuko tugerageza mu byo dukora ko baboneka, nuko kandi aho bidukundiye tugira ico tuvuze ku bijyanye n'ubuzima bwabo n'ibyo ushobora gukorwa. N'ibyo ahanini ishyirahamwe nka Fokode usanga rishobora. Ego, murakoze cyane Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode. Ndagushimiye kuri iyo ntererano utanze n'uwo muco n'igikorwa Fokode yakoze kandi n'ubu iriko irakora. Tudatevye rero twakire abafise ico babaza canke bongera kuri ivyo twayaze. Haheze umwanya utari muke tuganira. Ico nashaka kubwira kumbure Pacifique nuko washitse twabiganiriye ko aba bari ngaha bose, yaba Pasi yaba Celia na Flo, bavuze yuko ijambo ryo ko aba artiste bitwa ngo abanyabugenegene nabo bagiyamirije, bavuga ko ari ijambo ritabereye. Ni ijambo novuga mu Gifaransa rimwe bivuga ngo terme péjoratif, nukudaha agaciro ico abantu bari. Twahurije ku ijambo ry'ikirundi bavuga ati n'abanyabuhinga n'ubumenyi. Aba artiste mu kirundi ciza novuga cisoneye, riha agateka umuntu icari. Umu artiste n'umuki, n'umunyabuhinga kandi agakoresha n'ubumenyi bwiwe, kuko jewe uko ndabizi toute création artistique isaba ubwenge bwinshi, isaba uguteka umutwe. Yaba Flo agira ibijya bicapo ahora agira akatwereka, yaba abantu bahingura indirimbo, yaba ba Celia, Pasi n'abandi bacapa bakabumba bagashushanya n'abandi, biya bintu si ivyo ari we wese. Rero nibaza ko vyoba vyiza dufashe ingendo yo kuza turaha agaciro n'agateka igikorwa kidasanzwe aba artiste bakora, kuko iyo bariko bagisanzwe twese twari turi aba artiste. Kubera tutabiri rero baronse iyo ngabirana n'iyo mpano, tumenye kubibubahira. Murakoze cyane. Chantal, ndabona uri ku murongo, sinzi nawe ko ufise ikibazo canke intererano umaze kumviriza abashitsi buno munsi batuyagiye.
mwiriwe neza mwese. Mwiriwe. Sinasabye ijambo ariko ndanezerewe no kubona aba abo banyabugenegene kandi ntibavyanke kubera utugenegene n'utuntu twiza, si utuntu ngo tumeze nabi. Ndashobora kuraba muri dictionnaire nkababwira exactement. Umu artiste nawe nk'uko mwabivuze neza kandi biranezereje, ubu ntihagire uzosubira kubita ayandi mazina ngo aba artiste, tubita abahinga bafise ubumenyi. Yego murakoze, sinzi ndasubira kugaruka nasabye ijambo ariko ubu nagereye bwasabe. Murakoze kamere kandi mwese mwakoze kutubwira ibyo muvyumvira. Merci. Murakoze cyane. Ego abartiste n'abanyabuhinga n'ubumenyi. Murakoze Chantal. Mu kurindira ko agira uwundi agira ico avuga, sinzi Celia uheruka kuvuga kera, uhejeje kumviriza Pacifique ukumviriza na Pasi, hariho ico woshikiriza nawe mu kurindira ko turonka abandi bagira ico bavuga. Abona nk'ijambo woshikiriza aba baje kukumviriza uno musi, ashobora kuba ari impanuro, ashobora kuba ari iciyumviro. Sinzi kutumva Celia canke Pasi, sinzi na Flo mwese. Bon, jewe nagomba mbanze nsubire nshime kandi ikiganiro kubera burya twari nkuko navuze twamye turi abartiste imisi yose babashira inyuma cyane gose. Uravye nk'urupfu rwa Chancho Amis, ukabona abandi bantu ngene bagiye baragenda, ucubona yuko umenga ntibigeze abartiste bahabwa iyo place bamerita. Nico gituma jewe nibuka igihe nashikiriza iyo jambo mvuga ati no, ndasabye ntimusubire kwita yuko umu artiste ari umunyabugenegene comme marionnette canke intuze, n'abanyabuhinga n'ubumenyi. Uko byari bimbabaje ko nari maze kubona mu bindi bihugu ngene abartiste bafatwa ikibanza baba bafise. Donc ego ni byari ivyumva bagenzi banje babivuze, aba ba Pasi ba Celia n'abandi, Pasi Rani Story. Uburya ntuzenya l'art ni ifise ikibanza gikomeye kuko irafasha gushikiriza ubutumwa. Donc turiko turaja muri ntuzenya muri logique tubita activisme, donc c'est l'art mugabo qui fait de l'activisme, donc kwigisha cyane cyane ukikishije muri ubuhinga Imana yaduhaye, muri talent umuntu aba afise, ugashikiriza ubutumwa, ugashikiriza ivyumviro vyiwawe utatukanye utawuringira karimbi, ariko iciyumviro cyawe kigashika kandi kigashika gitomoye. Nivyo rero tendance ya activisme ihuza umuziki, igahuza iyi art visuel, igahuza ubundi buhinga n'ubumenyi abantu bafise, kuko hari ababumba, hari abacapa. Donc ego nibaza yuko atakindi kintu ufise norenza ku vyo bavuze bose ngahanye. Murakoze. Urakoze, reka twakira abandi. Ndabona Jean Philbert nawe yashitse hano. Ndakuramutse Jean Philbert. Ndamwiriwe. Mwiriwe. Kaze nawe wumvise ibyo turiko turaganira, intererano canke ikibazo? Shano vyita gute mugabo ntaco ngira uraza kubiha intumbero ibereye. Nanje nagira mbanze nshimira abateguye iki kiganiro. Mu by'ukuri ni ibiganiro tutari tumenyereye abantu nk'aba anye bahabwa akaryo kangana guca kugira ngo bavuge baganire, kuko niki inya ni kimwe mu bihanze igihugu, aho umunyabuhinga n'ubumenyi atafise ijambo canke usanga yinubwa. Ugasanga rero ntaheza ngo ahabwe agaciro. Mwage murabivuga nk'abagiye
eh, baritaba Imana mugabo ukamengo kamizwe n'ingoma ugasanga ukamengo nta leta ntaco bikora kuravye n'intatemwa zabo kuntu zabaye kandi ari abantu bagize ico bagenda baramarira igihugu ugaca usanga ni imwe mu ngorane ziduhanze mugabo rero je narifise utubazo dushika kuri tungahe ikibazo canje ca mbere ni utubazo dushika ndanyarutsa dutatu kuri Pasi Rhinestory nashaka kumubaza n'uruhe ruhare rw'umuririmbyi mu guhabuza canke kubogora igihugu ga Pasi. Ikibazo ca kabiri mugwi Rhinestory urazwi cane mu bijanye no kuririmba ubutumwa bukebura abategetsi cane cane abahonyangateka kazina muntu mu Burundi mugejeje hehe urwo rugamba mu gihe nyagateka gahonyangwa izuba ryaka. Akabazo kagira gatatu ni ku kijanye n'ibiteramo bisa nkaho narabonye ko mu mpera z'uyu mwaka mufise ibiteramo bishika kuri 2 sinzi ko muba mwabivuze ntaraza mugabo hari kimwe muzofatanya n'ishamwe hana agataka muntu Focode mu Bubiligi hamwe n'ico muzokorera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kumbure no basaba ko muza kuduha umuco uhagije ko ahangaha nabonye ko harimwo abari mu Bubiligi n'abari mu Rwanda benshi kumbure bakeneye amadetaye. Akanyuma s'akabazo je nashaka nze kukwisabira uze kuducishiriza ko akapera y'akaririmbo kitwa ngo nkumbuye kubona Uburundi nkumbuye kuba mu Burundi uzoba ukoze. Kuri Flo ni utubazo tubiri abakora ibijanye no gucapa Flo batanga ubutumwa kenshi novuga budasanzwe mugabo ntibimenyerewe mu gihugu cacu c'u Burundi mbere umengo ni muri benshi mbega ko twabonye hari impact bigenda biragirana cane cane hari akantu wigeze gucapa mbere karirukanisha n'umwe mu badiplomate mu Burundi hoba hari abandi uri kurigisha kugira ngo vyifashishwe mu rugamba guharanira agateka kazina muntu canke ko guharanira no gutsimbataza Rasimundi hama tujya tuntu kabazo dutwenza mugume ngo harimwe ubona ko wogira ngo nitwubashe abo mwacafye nimubona ko muba muri ko murarenza urugero mu kazi kanyu urakoze. Urakoze nsabe abariko barabazwa kumbure batwandike canke badushire hagufi je ndiko ndatwandika turaza gufashanya kutwibukanya nitwaba twinshi twakire Sonia Kabwa. Mwiriwe mwaramutse murakoze cyane kuri iki kiganiro je ni ikintu kinkora ku mutima cane gose kubera ndavanga n'indimi mbona ko iri neglige cane mu Burundi mu Barundi ikintu jewe uko ndabibona abarundi ntiturealiza ko umuziki par exemple na bifuse pouvoir incroyable iha pouvoir abanyagihugu abantu bama barindira yuko ari leta ibaha uruhusha bwo kuvuga turabe nka Focode na Pacifique nta ruhusha basaba leta barakora ivyo bisuppose gukora hariho barafata ijambo barakoresha liberté d'expression bafise ariko umenga twaba turindira ngo ntibahabwa iteka aba artiste n'abanyagihugu barinda kubaha iteka turavye no mu bindi bihugu aba artiste n'abanyagihugu justement baroblija abantuze abatwara igihugu kubaha iteka kandi baratahura pouvoir y'aba artiste kera par exemple kandi aba politiciens barumva iyo pouvoir barayitahura cane urabona ko no muri ntwaro za kera z'i Burundi n'ubu d'ailleurs bakoresha musique guhayagiza abatwara igihugu muri RTNB no mu radio
iyo bavuga ibintu vyo guhayagiza abanyagihugu habaye kudeta haca hasohoka indirimbo shasha y'umunyagihugu agezweho mwasa kumva indirimbo zihayagiza Micombero kuri Bagaza canke zihayagiza Bagaza kuri Buyoya baca basohora indirimbo zishasha n'urya mugwi wa Mabano bawukoresheje pour propagande donc propagande baragitahura cane abapolitisi donc barabuza ijambo abantu bakabazivya sinzi ko muracari bato peut-être ingene par exemple Bahaga bamuzibije Bahaga yararimba indirimbo z'abafeministe materialisme expropriation kaba indirimbo zikora ku problème de société urya muntu baramuhize kuko yarase guhayagiza abatwara yaragira critique cane kandi indirimbo ziwe indirimbo yiwe iri célèbre ya indi bayita gute yasa n'irirenga c'est pas ntiri flattant pour les femmes par contre bose bashaka kwitwa yasa n'irirenga mugabo ni umugore ari materialiste mugabo en même temps ivuga abagore batafise choix bajana n'umuntu afise amahera iyo yari ni problème de système mu Burundi yerekana le peu de pouvoir umugore afise économique par exemple mugabo nibaza abanyagihugu ntidutahura le pouvoir turinda guha abaririmbyi bacu Lion Story barayizibije barafata exil et pourtant c'est la voix du peuple ivyo ntitubitahura nk'abanyagihugu kandi biraboneka niyo ubonye ni nka n'amareaction ntari amareaction tutagira iyo iryo tungo dufise tudarealiza iyo baritwivye nko muri je nagiye kera malheureusement heureusement nize mu Bwongereza Reebok yarafashe ingoma z'i Burundi kugira igire publicité y'ikirato cayo baragurisha ikirato des millions y'amafaranga y'Abongereza umwana tuvukana araba offusque araja muri ministère y'u Burundi kubabwira ministère de la culture ibintu murabizi ingene vyabaye bamuravye imenga n'umusazi ikindi naco Johnny Mitchell wo muri Canada yaratwaye ingoma z'i Burundi muri 1965 ingoma z'i Burundi s'il vous plaît arakora indirimbo nta no guhindura zijya ngoma z'i Burundi Busta Rhymes Chancho Amisi dernièrement ujya muntu muri Kenya abantu bakanezerwa ngo aradushiza habona kandi yatwivye indirimbo ya Chancho Amisi vous Rihanna aho yitwara indirimbo y'Abahaga aho ijya filme Wakanda Black Panther batwaye ingoma z'i Burundi on n'a pas réagi donc akuvuga ngo c'est pas l'état iduha ikeneye guha le pouvoir abaririmbyi bacu abahanzi artiste ba poème ni twebwe le peuple turinda kwiapproprier bijya pas kwiapproprier mais kuba soutenir kuko bavugira twebwe kandi bava dans le peuple kandi bavuga ibintu bituraba bidukorako bashika ahantu twe tudashobora gushika et les artistes baba bavugira le peuple ntibavugira le pouvoir mumbabare ndi passionné mugabo abarundi le peuple turakwiye kuvyuka kandi twovyuka tugaha iyo ntuze iyo valeur aba artiste bacu twoko oblige le gouvernement n'abadutwara kudurespecta muravye nk'aba Lion Story bagira reggae muravye nk'aba Bob Marley ba Peter Tosh ba maheruka gupfa yitwande bajya bari soutenir les Jamaïcains bari pardon Jimmy Cliff voilà les Jamaïcains ukuntu bari engagé je n'abanye n'abajamaïque bari engagé ntibashobora kubakorera ku ba artiste bawo nta mu artiste wabo bashobora kuzivya kuko abapolisi baba bazi ko hashatangura des émeutes kujya anye Fokode batoyizivya umva baragejeje kwizivya n'aba RPA bose n'abajya bose batuvugira barabomora mais les Burundais sinzi gituma turavyemera tukaha valeur pana jewe muga tukaha valeur ibintu bisunitswe n'imiyaga vyabaje nse kiba sidabavuga mu mazina kugira sintanguze émeute aba artiste baririmba ibintu vide bitajanye na valeur yacu
kandi ivyo barumva baca babareka bakabateza imbere bakabavuza mu maradiyo mais les Bahaga les autres na Lion Story barabavuza mu maradiyo RTAB non je ne crois pas kuko barazivya freedom of expression freedom of expression barayitinya yo bo artiste kuba barazi pouvoir ifise reka ngeze ngaho murakoze murakoze cyane kwibutsa ko patrimoine y'umuziki w'ikirundi washitse kure kuva na kera kuva les années 60 no kuduga gushika ingoma gushika no misi heze mwarabonye ujya muri rimvyi bien wo muri Sauti Sol asubiramo indirimbo ya Chancho Miss twagize kuvuga ikibazo ca droit d'auteur ngira ivyo amashirahamwe nka Focode n'ayandi ashobora gushikira abaririmbyi nabone ni gushira inguvu nyinshi kugira ngo ikintu ca droit d'auteur gishobore gutera intambwe iboneka ishobore kuba effective reka simfata umwanya munini nakire Claude entre ndagushimira Sonia cyane kuri iyo ntererano yakoze Jean Claude Ndorere nawe karibu utubwire ko ari kibazo canke intererano kuri ino sujet y'uno munsi murakoze murakoze kuwumva ijambo ndashaka kuramutsa cyane bivuze ku mutima abaririmbyi ba cyane cyane Pacifique yaserukiye abaririmbyi ba Lion Story dukunda cyane twakunze kandi dufitiye emotion gushika n'isaha ndaramukije mahoro neza naje ndakuramukije cyane njengira emotion nitse ujya kuri iyo ntama canke kwa babobo n'ahandi merci beaucoup Resh murakoze nandi twe turabaramukije gose bivuye ku mutima Fulbert Misabwe nahora ndamuraba cane sinabwo ndamwumva ariko aravuga sinabwo ndamwumve muri no minsi amaze iminsi atubwirira ibintu byiza cyane iyi forme ya murakoze cyane ya cyane muri no minsi siri mu masosiyete ubona abantu bose baguye coba bagatinya urabona ko ni ikintu vraiment na babandi bacuri ku mutwe bavuga ngo ntibagira umwanya bavuga ngo baratinya bavuga ngo donc bafise n'ubunebwe bwo gusoma kuko abarundi benshi kenshi ntibakunda gusoma Fulbert Misabwe aradushirira ku murongo ku musogondo n'abantu bose ukabaronsa ubutumwa bikadufasha gose nagomba ndamushimire mwebwe ku mutima nawe ndamushimiye gose ni ikintu nsanzwe nkunda jewe ndakunda caricature ndashimiye cyane na Pacifique mugabo nagira ngaruke cyane ku byo umupfasoni yaje kuvuga umupfasoni Sonia yamvugiye ibintu nka byose sinzi ko Claude umbabarire gato kugutiramo hari ukuntu tukumva uri kure sinzi ko usama écouteur sinzi ko ari ikintu uri kurakoresha tukumva ngo uri kure sinzi ko cyangwa ari connection sinzi urashobora kuvyajusta agashugaruka mutwihanganire gato le ko Claude aiza kwajusta ivyuma vyiwe nariko ndamwumva ngo ari kure canke ariko akoresha ama écouteur birashika ubu muranyumva neza cyane gose nettement mieux ego nariko ndavuga nti sinzi ko naho nkunza kuvuga nanje ndakunda kuvuga kera nari umu artiste ndibuka ko twahora tuvuga amazina hanyuma ugasanga naho bavuze ngo ntibaba abategetsi umunsi natangura abategetsi nubwo batafata neza imiryango y'aba artiste cyangwa ngo babashihe ikibanza cyabo nkuko kabwa madamu Sonia bivuze barabarondera ndibuka ko jewe natanga gukorana mu ntoki n'umuntu yari umukuru w'igihugu ndiko ndavuga amazina ndi umwana mutonya cyane ntaranabimenya mugabo urabona yuko ari ibintu biba bakoresha cyane cyane kuko urumva yari amazina yo gushimagiza intwaro zari zigezweho ico gihe bref yavuze vyinshi mu gihe cyo nagomba kugaruka ko jewe nagomba kugaruka ko muri rusangi ko ubu muri no minsi nibaza yuko bafise akazi kenshi kandi dufise akazi natwe ko kubashigikira cyane kubera yuko urabona ko abarundi bahiye coba ni ndabona nibaza yuko abo artiste angaje basanzwe nibaza ko bafise uniforme de lutte non violente kandi ari efficace muri no ikomeye cyane ishobora kuba efficace muri no minsi nibaza rero yuko
tworaba ingene muri rusange twobashigikira tukabaduza nk'uko umupfasoni yaje kubivuga yavuze ibintu byinshi cyane mugabo gico no kongera ko ugiye kuraba ni n'aba historie bacu kuko mu Burundi urabona ntitugira na histoire yanditse neza tugikura mu bintu by'indirimbo mu bintu bya art mu imigani nayo ni art ariko ndayita ndaramukije cyane umwigisha wanje ntabona yanyigishije muri kaminuza yahora atubwira ati ugomba kugira recherche nziza uca muri literature rundi ugiye kuraba ibintu vyacu nka byose abatubikiye kahise n'abartiste sinzi ko muhora mwumviriza umuduri wa Nkeshimana buriya abavyumviriza haba harimo jewe ndabita ndahere n'abafilosofe bacu ce sont nos écrivains nibo ba plateau bacu no kongera ko abanditse nabo nyene n'abartiste urumva cyane cyane nk'abo bantu baturirimbira indirimbo ziriyangaje nkuko umufasoni yabicishijemwo atari za ndirimbo by'ukuri jewe mu mbabarire hari indirimbo bavuza nkiyumvirana none indirimbo izofasha iki generation yacu iriko irakura kuko dukeneye ko ikirundi cyacu abana bakimenya ivyo ari byo byose twebwe naho tuba tutakivuga nabi turafise les bases turafise imizi twubakiye ko turafise novuga nti fondation twubakiye ko ndiko ndiyumvira mu myaka izoza abantu ingene bazovuga ikirundi kuko ikirundi buriya cyagiye kiratera imbere abakivuze abashoboye kuririmba izo ndirimbo nuko bahereye kuri Bankeshimana bagahera kuri ba bandi bose baririmba sinzi ko muhora mubona imbyino z'ikirundi ingene ziri mu bwenge bwinshi ni filozofi idasanzwe bakagenda barakurakuranya mperuka no gusoma igitabo c'umufasoni yitwa Dr Ntuzenya Barbarandi mu rukundo yanditse igitabo citwa Anthologie des épithalames burundais wewe urabona ko yagize ikigwa kivuga ivy'indirimbo z'ikirundi zacu nabo n'abartiste nibaza ubisomye urabona ubwenge bwinshi urabona ingene aba artiste bacu bari bafise ubwenge nkavuga rero ejo niyo ubutegetsi bwahinduka kandi sinkekeranya aho niho nshobora kuba ntandukanye n'abandi je ndazi ko biri mu guhinduka vuba ako nako nshishijemo ndogere parenthèse abazoba bari mu gihugu tubandanye tuvuga yuko l'art ari izodukiza kandi ari ishobora kutwandikira akazoza keza ari ishobora kutwandikira bambe kahise kacu neza kuko urabona muri societe y'iwacu biranatugora no kugira ngo nibaza gusigarana ivyigwa bikoze neza mugabo art iradufasha nkuko yagera bisigura ugiye uraraba ingene abaririmbyi bagiye bararirimba niho duherukira ivyimviro bitonze ku murongo umugwama abantu wadusigiye ibintu bidasanzwe no mu nyuma ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Buyoya hariho ibintu vyinshi vyagiye biraba ukabona yuko twararonse ibintu mwibuke indirimbo zikomeye cyane nk'indirimbo y'umushinga naye Kidumu yabaye rurangiranwa yitwa sinzi ko muyinyibutsa indirimbo yabaye rurangiranwa cyane ivuga ngo uwishe yaramenje iriya ndirimbo yari yategetswe n'umukuru w'igihugu yari ngaho yatwara ico gihe wumvirije amajambo yari mu nyuma baragize indirimbo idasanzwe abartiste barahura mu Burundi baragira artiste bambe baragira indirimbo imwe ihuriyemo ivyimviro by'abantu bose kugira ngo baririmbire amahoro mbega none ubu mubona bimeze gute naho si ngomba ko gutebya ijambo bampaye mugabo nagira ngaruke nongere sezere ndababwira nti turabateye intege turipfuza ikindi gikorane bambe nuko ndavyita ibikorane ngira nivyo bigezweho n'ubu jewe mbere noshaka nagomvye kuvuga concert mbabarire concert wanashaka jewe noyiti ibiteramo mu Kirundi igiteramo turifuza ikindi giteramo ca Lion Story turifuza ko tubona abandi bantu twumve abantu baduze baririmba ikirundi hanyuma ndateye akamo no muri situation itoroshe yo mu Burundi mpora numviriza iradio za abashikira za Sanganiro bahora bagira ibiganiro bijanye n'umuziki kandi bakagira n'amakonku ko tubona umenga leta nta ikiriho ntikibaho reka ndeke kuyituma kuko nibaza ko atani byo bashoboye boruganize
cyane aba artiste bo mu Burundi basubire bace mu masegondere bace hehe bace mu mashuri yisumbuye n'ahandi boruganize indirimbo hazovuka ivyiyumviro bidasanzwe abantu zosubira kumva intuzenya mugabo ndabahe twiyo nkuko ndabahe ndabavunira akagoye nkuko bakunze kubivuga ba, ba, bashire cyane cyane accent bashire barabe cyane ururimi rw'ikirundi ntibaze bavange hageze kuvanga tuzobishobora urabona natwe dusigaye tuvanga bisigaye bitugora urabona twarasanzaye hageze kuvanga ntibizogorana ntaco nitwagomba kuvanga tuzobizana mugabo bagira ivy'ikirundi hanyuma bongere basubire bahe iteka novuga nti aba filozofe bacu aribo ba Nisabwa aribo ba ntuzenya ba Pasi n'abandi tugira amahoro. urakoze cyane Claude nibaza ko ari intererano Chantal nigeze kubona uduza ukuboko nibaza ko ari ico turangiriza ko duce duha akaryo ababajijwe canke izindi nteranzanyo karibu pardon murakoze unye rero nari nasabye ijambo kubera numvise Sonia hama Sonia nashaka kumubaza alors que atari ku kazi kiwe kuko umuhinga w'ubumenyi ariko nagenda mubaza none twobafasha gute abo baririmbyi n'abandi kandi ata droit d'auteur ziriho kugira ngo umuntu ashobore kuhavandika ikintu icyo ari cyo cyose ni kubera aba yanditse ahantu nk'ubu unye je ndazi abantu byuma no mu muryango wanje b'abantu bavuze imiziki ariko kubera ata droit d'auteur ihari baba bagize imana ukoresheje n'umuziki wawe alors que non bari bakwiriye guca baronka akarusho ku kazi kabo ariko urumva aho rero droit d'auteur tuzozironkera bon tuvuge hariho akantu umuntu yitwa Ndondeza yanditse hajya anye mu makommentaire avuga ko turi mu gutaha tugatahira mu makoncert ya Lion Story aho ni top dutashe urumva turashobora kubisaba ariko tuhari none ubu abahari sinzi ko babibaza ivyo vya droit d'auteur nabonye ko ngaha anye hariho Mukombozi yari yaje namubonye ahantu niwe yotubwira aho bigeze vya droit d'auteur kubera we ndazi ko ari mu Burundi kubera droit d'auteur ntazihari atazihari donc urumva byose ibyo umuntu akora byose aba akora nk'uwikorera niho barinda babitana bene utugenegene pardon c'est un peu ironique ariko niko ndavyumviye ifuye ko baba abahinga b'ubumenyi yego murakoze hama nkaba nshimira na ba Lion bose aba bose bagiye baravuga bavuze ibintu biduteza imbere kandi bidutuma twiyumvira kurusha uko twahora twiyumvira murakoze n'ivyo peut-être na twebwe tuzoteba tube abahinga b'ubumenyi murakoze umugoroba mwiza urakoze cyane umugoroba mwiza reka dusubize ijambo rero abatumire bacu ibibazo ntivyari vyinshi hanini zari intererano hariho ibibazo babajijwe na Jean Philbert abaza Flo hamwe na Pasi hariho umwenda n'ikindi kibazo cyabajijwe Sonia voilà reka duhere kuri Flo jewe ikibazo yambajije Gilbert Ntuzenya Philbert yambajije ikibazo hanini turi mu ntuzenya zibiri yambajije ati mbega ubutumwa utanga ati nkora ubona yuko umenga hari igihe urengera acara nabaza ati mbega wowe uri kurategura abandi bantu bashobora gushika mu kirenge cy'iwawe Cher Philbert ndagomba ndakubwira ko jewe wanashaka nta école d'art nigeze ngira jewe nagize nize amashuri abandi bose humanité générale sinari ntuzenya prédilection wanje ntiyari kuja dans l'art d'ailleurs naho mutama wanje yakunda yuko nkunda gusoma ibitabo uko manifeste yanje amakadiyo y'amabande dessinée mugira mbona za Jeune Afrique nkabona bacafye à l'époque
perezida français nkababona babagize babakarikatiye jewe c'était iwanje nk'umwana c'était d'abord ikintu qui était passionnant d'abord hanyuma icya kabiri nkibaza ati comment est-ce que on dessine un président comme ça donc nkurira muri logique yo gukunda gusoma ibitabo byinshi nkakunda bande dessinée cyane cyane wanashaka hanyuma rero ngira niga amashuri nk'abandi bose gabo nkumva yuko mfise ako kantu ka muri jewe umutama niwe namubwira ko nshaka kwiga école d'art harambuza ndabimukundira ariko yarafise ibindi ariko Imana ikirategura jewe nize akahise muri Université du Burundi je suis historien de formation option sciences politiques na mémoire yiwanje nakoze nagarutse kuri la caricature politique dans une démocratie au Burundi ico gitabo ndibuka ndiko ndacandika ndiko ndakubwira directeur de mémoire wanje ubwa mbere yaratangaye ambwira ati comment est-ce que ivyo bintu zanye nibiki ni mémoire nibaza ko iri mu bitabo bimkeye biri muri bibliothèque yo mu Burundi ishobora kuba irimo n'amadessin donc irimo ama caricature parce que jewe nagiye gukora kuri sujet de mémoire nsanzwe numenyesha makuru à l'époque mugabo jewe itangaza makuru giwanje beaucoup plus nari muri presse écrite bien sûr narandika nari mu majournaux bandika ncavuga ati il faut que nanye ntangura gushiramwo nzane nouvelle donne bon nogaruka kuri histoire de la caricature politique mu Burundi byofata ikindi kiganiro nibaza ko ntafasa nk'aho mwanya munini niba bishaka canke nihagira ababisaba tuzokora ikiganiro je vais brosser bien sûr nous enya tout ce que j'ai écrit muri yo mémoire kumva naragize ma travaux de recherche aho mvuga brève histoire kuva muri binama cyane abarundi batanguye kumenya kwandika gusoma no kwandika mugabe gituma rero la presse donc la caricature mu Burundi canke iyo no kwita art visuel itari beaucoup plus développée hanini biva ku bintu bibiri d'abord nta ma école d'art ahari mu Burundi turetse ETESA nayo y'Igitega ntuzenya bon harimo ntuzenya ama filière menga ndabivuga ni naba nihinze barashobora kunkosora ababizi kuko ivyo ndabivuga kubera narigeze kuba mfise iyo no kwita festival de dessin de la bande dessinée natanguje mu Burundi ndiko ndagaruka n'icura na Philibert Karambaza ati nakoze iki donc narakoze ama edition ashika 3 nkigifise akorana n'ibiki ndiko ndagerageza kudenisha amatala abana barahari abantu bazira barahari mu Burundi mugabo rero achasha ajamo n'ikindi bita rero engagement citoyen nkuko turiko turavuga kuri topic yo no musi abose barashobora gucapa tout le monde peut le faire mugabo hacajamo akantu rero ko kumva yuko uri kurakora uri kuyikorera umwene gihugu uri kuyikorera umuntu adafise ahashikanijwe igiwe ingene umufasha kurishikana ku bandi bantu n'ingene bashobora kwitahura no kumusangiza icyumviro ciwe donc Landry niwumva mfashe umwanya munini uraza kumbwira mpagarike kubera mfise ibintu byinshi nari kuvuga ngaha anyi kuko umva no musi wacu donc nariko ndabwiye yuko rero ico narakoze ayo mantuzenya ama festival yagihora abakurekore d'art Igitega barabizi abantu benshi ama organisation twakorana amwe arabizi bon nshimira na UNICEF by the way ko ndayivuga reka ndayivugire ngaha ari nibo twakorana beaucoup plus turiko turahiga ayo matala yaba jeune bafise ubwo buhinga n'ubumenyi hanyuma mu nyuma narabandanije ndagirisha n'amatelier nahora nkoresha benshi baragiye barayabona contribution yiwanje yabaye kubanza gutegura iyo relève bukebuke mugabo urumva hacasigara haza ico bita engagement de l'artiste kumva yuko ari un artiste engagé parce que abartiste barahari mugabo kwiyumvira yuko l'art uri kurakoriza
kuvuga le ressenti y'umwene gihugu basanzwe ngo le peuple lambda. Donc naho haba hasigaye yuko rero umu artiste avyumvamo. Ico ni kimwe. Sinibuka ikindi kibazo cya kabiri wambajije. Yari yambajije ngo ubutumwa ubutumwa mutanga ngo ntimwaramora rimwe na rimwe ko burengera intuzenya ngo umenga muri ko muratyoza cyangwa muri ko muratukana. Siko bimeze. Ofete burya igicapo ntigisomwa nkuko dusoma indome cyangwa dusoma ivyanditse. Bisaba indi ntuzenya culture no gushyiramo un peu plus de logique. Nagomba n'explique rimwe na rimwe hari igihe muzobona kera reka mvuge simvuge mu Burundi kuko mu Burundi nta madese de presse ahagirirwa ama journaux nka za Charlie Hebdo zo mu Faransa yo yita ko ari un journal irresponsable. Ugenda urabe kuri slogan ya Charlie Hebdo, le journal français il est satirique. Bo biemerera ko ni un journal satirique irresponsable. Donc la responsabilité ni yawe we uza gutahura ico gicapo. Yabuze ducapa uracapa ugashira ngaho hanyuma la responsabilité t'incombe wewe nyene. Ni kuvuga je naba nacafye ivyo nacafye nkabishira ngaho ku rubuga wewe ukuza kubitahura ni uzoyibazwa. Mubabashengeze ngaha ari poro mu ego nihagira ikindi kibazo ndashobora kuza kucishura sino la responsabilité ni wewe. Commentaire kuza kubishirako ni wewe. Je dessine tout ce que je veux, donc tout ce que je ressens nk'umuntu w'umunyagihugu mutoyi nkashira ngaho hanyuma wewe ukuza kubitahura bibazwe wewe. Murakoze. Umenga hari akandi kabazo fasha ugari mu gatutu. Hari akandi kabazo yari yabajije Pasi muri Land Story. Ego hari akabazo Philbert yambajije nibaza ko yabajije utubazo nka dutatu ariko ica kabiri mu mbabare hari ukuntu vyariko sinacunga harimo ama bruit sinigeze numva sinacumbise cyose vraiment. Ariko ica mbere cyo nibuka no gisubiramo kugira unyishurire hamwe. Ica kabiri yego ninavuze nti umugwi Land Story urazwi cyane mu bijanye no kuririmba ubutumwa bukebura abategetsi ncane abahunyangateka kazi na muntu mu Burundi. Mugejejeho urwo rugamba muri kino gihe nyagateka kazi na muntu gahonyangwa izuba ryaka. Urakoze cyane mbere ncemera no kuri ico nyene ca kabiri mu kwishura. Ni kwa kundi nyene nakubwira twebwe mu gihe tuzoba tubuza reggae music kuzokwama ari kwa kundi nyene kugira ico duterereye kwama tuvuga ivyo umunyagihugu yumvira, ivyo umunyagihugu ashikiriza, ivyo adashobora gushikiriza wenyene umunyagihugu ari hasi twe dushobora kubishikiriza ko natwe turi abanyagihugu bari hasi. Kandi imiziki iriko irakogwa, iyindi miziki iri mu gusohoka, imiziki iri mu studio itarahera, turiko turakora tuma dukora ku bijanye n'agateka kazi na muntu ko reggae music nakubwiye nico yabereyo. Mu gihe tukivuza reggae music tuzokwama turi mu baharanira agateka kazi na muntu, niko bimeze kuko niyo reggae niko reggae imeze niko bimeze nico yabereyeho. Hama rero akambere umenga wari wabaje ati uruhara rw'umuziki canke canke mbere ngira gwa reggae mu guhabuza abavuze mu guhabuza igihugu cangira mu guharanira agateka zima muntu mu guhabuza igihugu canke bo ico rero nibaza ko mu kucishura sinzi ko wari wamaze gushika igihe Pacifique yari kwa intervena igihe umutumira yari kwa intervena wewe nibaza ico kibazo wanyishuye yari yambajije yari yamaze gucishura. Yari yamaze gucishura yavuze ko uruhara mu bisanzwe uruhara rw'umuziki haba ari mu guhabuza igihugu mu kuboza igihugu canke ngira ngo no mu gutuma igihugu kibaho no mu kubaka igihugu ntiruhara nyene umuziki ntuhara ko umukenewe
Pacifique yatanze akarorero yakubwiye ukuntu iyo zitaba zijya ndirimbo za Ryan Story ngira n'abandi ba artiste bari muri ico gihe bari batanguye kuza barakurikira nyene inzira ya engagement iyo bataba barabayeho avant 2015 nibaza ko ya resultat y'abanyagihugu kujya bose bahagurukira rimwe kujya babitahura kumwe ijya nino mu gihugu cose nibaza yuko musique yaba atari yabaye imbere kugira inconscientize abanyagihugu ngira ijya resultat ni ariko bawo bijyanye ntivyari kuba kuri rujya rwego nibaza ico kibazo mu bisanzwe en general Pacifique yacishuye yatanze uburero kuba musicien muri Afrique du Sud cyo bamaze muri iriya ntwaro ya bariko baragwanya ijya ntwaro ya ni apartheid yavuze uburero aravuga n'amazina nibaza ko ico kibazo yari yamaze kucishura hama ikindi naco ca gatatu wabajije ku bijanye na concert dufise mu mpera z'uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka nivyo turafise concert zibiri imwe izoba ni mu ndwiza nyine twahageze imwe izoba mu ndwiza izobera Liège muri Belgique nibaza ko ari yitwa kuri mbo inge twumve ni espace event la fabrique la brique ndibaza ni izobera iyo ni imwe izobera 13 z'uku kwezi nibaza ko ari mu ndwiza hakaba n'iyindi rero izoba i Kigali le 26 tariki 26 z'uku kwezi nyene aho hose ni Ryan Story nukuri abona ibi bintu twagiyemwo ntituri hamwe twese ariko Ryan Story nabwo butunzi bundi Imana yaduhaye nubwo yoba ari umwe afashe gitari muri twese ko turi mu mugwi wa Ryan Story arashobora guteramisha kandi arashobora kugica agashikiriza ubutumwa bwa Ryan Story ahari hose rero mbone rero nakanya ko gutumira bari ngaho abafans ba Ryan Story bose bari ngaho Belgique bari hafi yabo bashike kudushigikira Liège le 13 tariki 13 no tuzoba turi abafans bakunda reggae music bakunda muziki ya Ryan Story muze turabaha ikaze mwifatanye natwe niho tuzoba turi ashobora kuba pasi atari hazoba ari canke uyundi mugabo Ryan Story nizobiri muzobibona hariho n'ikindi giteramo dufise i Kigali le 26 turatumiye abarundi bose bari Kigali bari mu Rwanda abari hafi yaho muri ibi bihugu bashobora kuhashika baze dusangire reggae music twifurizanye umwaka mwiza nibaza yuko ari ico ni ivyo biteramo bibiri biteguwe hama ikindi naco ari cyo wambwiye cyanyuma cyo kurimba karimbo bo ubu nibaza yuko bivanye n'ahantu umuntu aba ari buriko burira reka twubikira apeti uzokumva muri concert sinzi aho utumbereye aho uzozira hose ntacu uzokumva umuziki Philbert ntugire ikibazo